yes twari twabamenyesheje yuko mu minota itarenze mikeya cyane tuza kuba twagarutse kandi kugira ngo tubamenyeshe ibiko birabera ku mirongo rugamba canke se ibijanye n'ubusesanguzi ariko twotangura iganiro tutabanje kubaha ikazi no kubaramutsa aho ushobora kuba uri kudukurikirana ari ukitwumva reka ndakuguha ikazi nongenda kuramutse nongere mpikaze umuhinyanyuzi agomba natwe mu kino kiganiro karibu cyane nonge turamukirize abagomba badukurikirana. Yego urakoze kwikazi mpaye ndakuramukije yego urakoze MC Benida neza cyane nongera ndamutse n'abadukurikirana bose ku mbuga za Bienfo na Bienfo Plus neza cyane. Yego urakoze cyane nk'inyanyuzi kuturamukiza bagomba dukurikirane reka ndamenyeshe ariko rero gufata agatebe bicare bumve ibiriko bigiye gukurikira muri zino ntambara ziko zirabera hakurya y'amazi bumve ingene ziriko zigenda zikurikirana zigira uruhererekane uruhererekane voilà. Yego kirundi sikirenga burya hari umuntu n'umuntu avuze kutubwira ngo kuri filmu y'ikinyarwanda cinje ariko nyene byinshi hari twavuze igihe byinshi. Yego waza batwihanganira tuvuze amakosa ntaco commentaire n'icibereye umubwira ngo mutubwira nti burya rero n'ahantu mwakoze amakosa mukora uko. Yego murakoze cyane rero reka cyo twibandanyiriza aho nipfuje ko twoyaga muno duhere ntabwo twumva tuyage ku kintu kimwe tutakuyaga ku bintu byinshi ariko nifuje ko twohera kuri kino kintu cyangwa kuri no majambo secrétaire w'intambara wahariye mu gihugu ca Amerika ndiko ndabivuga. Yego France amutamo ni secrétaire de à la guerre. Okay, merci beaucoup munyanyuzi yavuze amajambo akomeye cyane aho yavuze ati mu minsi itarenze ibiri byabonetse nk'uko ari kugabisha Iran mu minsi itarenze ibiri bagomba bakontrola bashaka donc Israel na Amerika bashaka gukontrola bavuze ngo ni igisirikare gikomeye cyane mu Korea mu kirere bategeza gukontrola ikirere ca Iran hamwe Iran atakina kimwe ndasubira gukora. Yongera aravuga ati kandi yuko uko byatanguye samedi munsi w'intambara itangwirirako ko bariko baragira ivy'inginamico bariko barakina bariko bagwana nyene bisanzwe biraho nyene byasamye nyene atabirenze ariko bagiye kugwana bikomeye bagiye gutera Iran mu buryo bwiza kandi kabisa bufadika. Eske koko barabishobora? Urakoze cyane nubwo ari ibihugu bikomakomeye cyane je nkaba umuntu mutoyi cyane bwana batwenga yavuze imvugo ya propagande kuko yego samedi murabonye vyabaye mugabo nabo ivyabatangaje nuko Iran igihagaze murabona ingene umwanya urumva bagize ngo arica indongozi cyangwa umukuru ubwo nyine bakiba muri amplasa ikibazo rero gihari ni nka kujya ko mu Burusiya bavuga bati mbe Putin twomwica uwuza iyo bari mubi cyane uyu indongozi nkuru yije ni ahago bavuga ko bagize rere kwicyo mugabo Khamenei kuko uyu aje uyu arakaze gose kandi nuyaje nawe azi yuko aje ashobora gupfa. Hari ibintu bya systeme y'amamaratiri hari abakora abisilamu bangira barabizi na cyane cyane bari mu kwezi kurenda kwa Ramazan hajya naho bo bica bose uwuza wese avuga ati mvuye n'umunsi mukuru kuri jewe. Urumva Amerika rero no gushika no munsi yarabuze formule ukoresha kugira ngo yitwe yuko bujya butegetsi bwose ibwishi bukuye hasi. Murabona rero nico gituma mvuga nti ibintu uwo musekretari avuga uravye amakuru ku rugamba ingene ameze nuko igisoza ca Amerika cyubatswe nta bintu bishasha Amerika ifise irikiraza ahubwo Amerika ifise ni bombe atomiki nta uzi ko inyuma y'ivyo babona bati ko batanguye kurasa kuri bwa bwato bw'intambara kono ama system yacu ya radar batanguye kuyamenya ko bihagaze ko intambara igeze muri za Mediterane n'ahandi birashobora Iran ashobora kutugangurana reka mbe ndabategura abantu ndabereke yuko ibyo dushobora byose twabikoze hageze yuko tuyimara igabo narijya rero uyu mugide yaje mushasha we yavuze yuko nta bindi akeneye ego mwe barasana ariko arakeneye bomba atomique kugira ngo yikure ko Amerika imbona faputo bisigura yuko re Amerika uri kuranariza n'igisoza cy'Amerika ifise igisoza igwanira mu mazi US Navy yafise Amerika iki gisoza igwanira Armée de Terre US Force US Army barafise n'igisoda kigwanira mu kirere barafise n'igisoda cyitwa ca cyber biba mu buhinga bwa cyber ubure bashiza n'ikindi gisoda
kigwanira hejuru muri spatial ibintu byo muri kirere cyane barafise igisoda bita les forces spéciales nk'aya manevis style 6 ibintu nk'ivyo ama delta force barafise garde territoriale yabo barafise abamercenaires benshi cyane ivyo byose muri rya ntambara barabikoresheje none ikintu barindiriye gukoresha n'igiki ahubwo banavuga bati stoke z'abamisire zihava zibaherana kuko Amerika ntigeze ibigwanisho bagiye batwaye biriko birahera ubu bariko bakorakoranya ibigwanisho byose ahantu biri kw'isi ahantu hose bitariko birakora kw'isi yama komandoma yose Amerika iri kw'isi bayazane yose kugira ngo bashobore gukora muri Iran none inyuma yaho idoziva dikore ku mastoke agwanira igihugu ca Amerika na nyene izane Amerika izane none nyuma yizo cikoresha iki bomba atomique akindi nico gituma Iran ivuga ati tubanze tuyironke hakiri kare kuko Amerika zigwa n'imisi 4 irikigera mu misi 6 ubu abanya-Iran bavuga ati nta biganiro twe tugikeneye Amerika nati hago tugizogana nago na leta tuza twashizeho inyuma yayo none umusekreteri ndariko aravuga bimeze gute ko muri Amerika nanyene bagiramiye n'ubu Trump bavuga ko hari abantu bariko bararondera ko bo mukorera nabi bakamukura n'abanyepolitiki ati uyu mugabo nitukimukeneye agira tutware mu bintu byinshi bisigura yuko ari imvugo rero bakoresha aba bantu iyo bari mu ntambara tudashobora hago dusoma makuru y'ibiriko biraba tutarenze kuraba ivyo sino aye ndabona umengo babananje bagira mu Bradofel ibiganisho bya kirimbuzi birashobora kuba biri inyuma cyane biriko biri inyuma ego cyane ego munyanyuzi hari akanungize k'amakenga uvuze yuko nimba ibiganisho byose Amerika byose yarabikusanije birakora ça veut dire que hasigaye gukora ya bombe bafise imwe irutura ukaba watubwiye kandi yuko hari iyindi bombe ihani ireklama canke ikiravuga ati turafise ubushobozi bwo kuyikora tuko turangene twikora vraiment bihere bihenze urumva neza yuko bose baracahanganye eske ibi bintu byo bizana ikabazana kuba intambara y'isi yose ibi bintu vy'ukuri intambara y'isi yose yoyo bon ihora imota kenshi yarigeze kumota yego kumota yarigeze nayo kumota mu gihe ca RSS na Amerika bigihanganye yarigeze kubimota mu bintu vya mamesire dokiba abantu benshi barabizi ico gihe hari mu myaka ya za 60 ko cyangwa 50 ko ico gihe byo birahera nejo muri Ukraine baravuze ati irikira mota cyane mugabo murabona ko Amerika yagumye inyuma mugabo uya Iran kuko kajya karere Iran irimo karimo ama intere ya Amerika menshi cyane niho mbere unabona kajya karere washaka bavuga ko kuba kazana 20% y'ibintu byose dukenera comme energie petrol gaz n'ibindi donc Amerika yahafise ubutunzi bukomeye urumva rero intambara y'isi yose yamihera ku ntambara bagwana abantu batumvikana bagaca bagwana ugasanga ariko yinjiramo ivyerekeye ubutunzi hanyuma uri kuraraba jewe hari ibimenyetso bimwe novuga ko dukwiye gufatira ko bira turabe eske intambara ku isi bimeze gute uravye intambara ya mbere ku isi yose ngene yabaye hamwe n'iya kabiri uyu munsi icambere nababwira hari uburyo turaba ingene intambara ziko ziragenda uyu munsi kwisa intambara nyinshi zimwe ziryamye izindi nazo zigaragara izindi nazo za hot intensity nk'izi tuko turavuga naba nk'Uburusiya na Ukraine ni Amerika musandika Rwanda ni OTAN ikagwana n'Uburusiya inyuma ya Ukraine hariho China na Taiwan intambara isa n'iryamye mugana w'umwanya yofatana hariho ibi vya Iran na Israel bifatanje na Itazi hari ubugiriki na Turki bihari hariho Uburusiya n'ama Pays Baltes ama confrahari cyangwa na za Norvege hariho Thailand na Cambodia hariho RDC n'u Rwanda nayo nyene turayivuga hariho Maroc na Algeria aha muri Afrika hariho Denmark na Itazi nyene mu vyerekeye Greenland hariho Egypt na Ethiopia ku vyerekeye amazi ya Nile hariho Pakistan na Afghanistan bo bararasa nuko bitanavugwa hariho ende na Pakistan urumva misi yezeho barakubitanye hariho ende n'Ubushinwa hariho ibintu bapfa hariho Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru urikumva hariho Yemen na Arabie Saoudite nabo nyene bya ntibarabiheza hariho Norvege n'Uburusiya na kivuze Cuba na Amerika izi nyinshi rero zitavugwa ziragatima rero intambara y'isi yose ngeniza aba bose bashatanga babonye intambara ikomeye itanguye kwasana hari baca batangura rero kubiregra hagati yabo
ugasanga hirya kuri urya mugabane wa Aziya Cambodia na Thailand batanga hirya ugasanga izo ntambara zibaye nk'ibintu biriko bira nka kujya watsa ufise amatara menshi yatse ndimo byose ryaka komengo n'inzatsa izi ntambara zisangwe kuba uruhagarara haca bigira kabiri haca ibintu bita amakoalition kugira nsinduye umfasha gutsindura nanda gufashe gutsindura rega intambara yose ni kwitangura ko Israel twarigwana no Burusiya nibwo aje gufasha Iran irumva Israel ishishwana no Burusiya Ubushinwa nako butarabugana na Amerika ariko utuntu mutwo okay Amerika kugiye gutera Iran iri occupé reka nanye kubite Taiwan gutyo murana naho iwacu kongera ashavuga ati mbega ko abanyamerika bahora reka nkubitugwana ibintu nk'ibyo ugasanga intambara y'isi yose itanguye kumwota kuko ubu turafise amagere d'intensité ashika kuri 2 ababoneka hamwe n'ayandi aryamye mugabo ari hafi wumva nka Taiwan n'Ubushinwa rya nigeri ikomeye cyane ko Amerika amaze kugaragaza yuko izovyinjiramo ikigira kabiri naco kitwereka yuko kikimenyetso gishaka kuzotwereka ingene ibintu bitera biba bibi nivyerekeye amagere y'amadetwa hamwe no mu kiyaga ko nk'intambara ya kabiri isi yose igihe Amerika bayisamburira amato yabo y'ibidandazwa Ubudage n'Amerika yace yinjira mu ntambara mu buryo bweruye intambara y'ikibaka mu migabane yose kuko Amerika n'ibindi bihugu byagumye hari ivyinjiyemo icicere y'isi yose ubu urabona amapetro ibintu vy'amapetroliye baguma badetuna bamwe abandi bafata ubwato butwaye petroli bakabumena abandi bakabufata abandi bagashaka guturira ahantu bacukura ibyo bacukura urumva amagere y'amadetro yaca mabi n'amagere maritime kuri ivyo reka ndababwire vyerekeye amadetro murana detro ya Panama twarahatswe kubera Panama yo nuko yabuze ingufu zo gwa na Amerika sino Amerika yari hagiye ijyaizme hajya Canal de Panama urabona iyo Hormuz tuko turavuga no munsi iri mu yabira ya Detroit yitwa ngo Babel Mandebe iya Detroit yo muri Yemen hana urube na Djibouti muga mu mazi murano munsi nayo ikijya muri bikubera Yemen ishigikiye Iran ico kice kibikibazo haro Detroit yitwa Maraka ari hahandi bahora bavuga ngo hariho tension entre Ubushinwa n'ibindi bihugu byo muri Aziya y'amajepfo cyane ivyo bihugu vya Malaysia na Indonesia urumva ko Ubushinwa hari ukuntu bwa mubasogera kugira ngo ijya Detroit Maraka bushobore kwitwara iyo nayo ni intambara y'amadetwa ishobora kwaduka hamwe bafunze Detroit nimwe muri zindi ko ndababwira ibihugu urumva nkuko Panama ivuze ati ndafungiye Amerika kuri kanare yacu Amerika tugutera ubu rero ibintu vy'amazi hariho n'indi Detroit ya Taiwan iyo yo rero umva yo umwanya bugugo kwambikana hariho kanare ya Suez Egypt yo barayitera ngati ijya kanare uhenze ukayuga Amerika nubwo ngezo shaka gutera nta rero hari Egypt yavuga ati mbo ko abi wacu baba Misiri bariko bakubitwariye naye ndugaye Canal de Suez hariho ico bita Detroit Gibraltar murazi ko Espagne maze kuvuga yuko itabishigikiye bijya bihe kandi hajyana muri Detroit Gibraltar ubwato buza buciye muri Detroit Gibraltar bukaza kuri Canal ya Suez twabwiye yo muri Egypt mugace buja kuri ya Detroit Yemen mugace bugaruka muri Detroit Hormuz ayo ma Detroit yose murabona umuriro uriko usa n'uriko urasatiye haci habare Detroit nyuma ya bita ya Denmark Uburusiya niho bukunda bucisha amato yabo bwabwiye Denmark ati udufungiye inzira turaza kuyuguruza amabombe kandi muri kino gihe hariho matansiyo kuko bimwe bita ngo Nord Stream 1 Nord Stream 2 ibintu ngo amabato ngo flotte fantôme y'Abarusiya ngo ibintu bitemewe Rusiya biko buratwara ibibandaza bitemewe bavuga ngo bazoca ubugara ijya Detroit ya Denmark Rusiya ati muze mukoreko mu birabe hari Detroit nyuma ni Detroit de Bering aho Amerika n'Uburusiya bihanira ububibi mu mazi ya Detroit de Bering aho niho naho Uburusiya bushaka uzokatira kuko bariko basa no bugarana buzuza buracisha bugiye muri Chine ahantu bita Chemie Arctique hejuru cyane yisi ahantu bita muri Cercle Arctique aho iyo Detroit nayo nyine Amerika yashavuga ati tugira tuhagwanira hariho nindi Detroit ntashatse kugaruka ko cyane iri mu mazinga yegereye Greenland hajya Amerika ishaka kwifatira aho rero Bushinwa n'Uburusiya bavuga buti ugira tugarire no mu nzira zose za Mediterranée Rouge urego dusanga hariya muri Ocean Glaciaire abari dufatira
bisigura rero amadetwa rero tubatanga kubona izi ntambara ziri mu madetwa atandukanye kuba zije gafasha bayibona tungera tukabona izi ntambara ziryamye umenga umwanya wose zovyuka zimwe n'inziri ntono tugenda tukabona ibihugu nyene vyukwariza abana nko muri Afrika AES ibijya bihugu Mali Burkina Faso na Mali Burkina na Niger ona bijya bihugu bahatse kubitera abantu muri CEDEAO hari igihe bovuga bati mbo tera bagace babambikana urumva aya makoalisiyo yose rero niyo ntambara y'isi yose ariko tubiraba ubu ama ingredient canke iki ntambara y'isi yose asa n'ahari mugabo rero novuga ntiduhumure kuko abanyamerika ubwabo ntibabihurijeko barabona idanje twohumuriza abantu bace bagira ubwoba hanyuma Netanyahu wumva ariko ateza bijya bintu burya Netanyahu bavuga bati umunsi izi ntambara zaheze burya abisirayeli bazoshobora cakira Netanyahu ko ntibamwemera nubundi rero batangwe gushaka burya Netanyahu bashaka kumukuraho araraba ati je ndavuyeho kabisa bagira bamfunge ko ari byo bamwagiriza aca teza izi ntambara za Gaza za Liban ibiki byo urumva ari ukuntu abategetsi b'ibihugu bya rutura babonye mengo hari kibazo ngaha baca baja gucana muri ruhande kugira mwibagira iki bana nk'ivu bya rubura kubera vyibagize ibibazo by'utunzi bafise bariko bisuka muri izi ntambara mugabo rero bavuga bati ntawuzi aho bitaca biza bikwega intambara y'isi yose mugabo cyo mumenya nuko Amerika abanyagihugu benshi abanyagihugu croix ni ukuvuga ibitatu vya kane singe no bivuga mu kirundi bitatu vya kane croix ntibashigikira ntambara bisigura kujya ntambara sigure ko kimwe bavuga yuko bashobora kumukura Trump imande y'utarahiba kigomba ndega barindiriye mu 11 ndi muri 11 kuko Trump afite ibibazo bibiri cyambere bashobora kumukura cyangwa kaburi nguvu ko bajya abantu bose bamushiki bariko barayivamo agasigana n'abantu bo mu biro byo bya bajya ba secrétaire de défense ba secrétaire général hanyuma ugasanga haro n'abanyana bifuza gatwe kiwe urumva rero ibi byose ni ibintu Imana ikidufasha kugira ngo nibirinde kuhaba ibimenyetso rero nje ngira ngo umuntu yobabwira kugira ngo abantu bumve yuko iyi ntambara Irani ari ntambara ishushe ishobora gukwega izindi ntambara zisa n'izaryamye bona nk'iya Ukraine twusa n'abayibagiye muganira tuzobigarukako naho nyene ntugire ngo biroroshe nivyoroshe naho nyene tuzategera ikindi kiganiro tubwire byifashe hari akantu warubuze muhinyanyozi gatoya ngo ari ukuntu umenga Amerika iriko irasa nk'isomborotsa Rusiya ego ese ko Rusiya ntushobora kuvuga ati okay reka rero twifatanye na Iran kugira ngo turabingene natwe tudestabiliza Amerika urakoze cyane ikintu rero Imana yadutabaye ko muri kino gihe nuko abantu bizo ntambara dusana batinya ibintu bibiri burya nubwo bicana baratinya gupfa nk'ubu muri Iran nta musada munyamerika azogira muri Iran nekana ngira ngo nuwo mugiye ati nawe nyine bavuga ati nshemva mu gisoda ko arazi ko yinjiyeyo kuhasohoka nibibazo cyane iyi rero urumva intambara zo kurasana amabombe zamye zihora gutyo nyene gusa bishobora kuderapa igihe kuko Amerika nyine ikirabigira irikira kare ibiroberi byitwa by'abakirde kugira bareko butangura kwataka Iran iki ironkera hamwe ninjira muri Iran mugavuga ngo nkukubaho binjiye muri Iraq rimwe na rimwe Afghanistan n'ahandi abanyamerika baratinya cyane yari abantu batinya gupfa bisanura yuko hageze babonye ko bagira miyobo bivamo ico ni cyambe igira kabiri naho gituma dushobora guca tuvuga duti Amerika irashobora kuca itinya ni bihazo by'ubutunzi uko ibihugu bya rutura biratinyana bitinyana kubera abantu bavyo batemera ko bapfa kuko iyo abantu bapfuye abantu basigaye baca bayikomera tushaka kutumara hira kabiri n'ubutunzi burya ibihugu naho ubona vya Amerika by'Ubushinwa n'ibindi bijyo bipfa biba byamaze kurasana kera mugabo nk'Ubushinwa buranje tugana na Amerika duce duhomba twese ibindi bihugu byo bitera imbere ivyo bintu twovyeme kuko Amerika murazi intambara ya mbere ni ya kabiri isi yose ngira ngo iri no mu bateranije mugabo ikirirekera byose birasamburana isigara yonyene ku isi ihagaze neza mu byerekeye ubutunzi n'abantu kandi nibikira byongeye byakukiramo ubu rero Amerika niyo irikira guteza uko ruhagarara n'ivyo bihugu bya rutura ntiyemera ntishobora kwemera ko intambara y'isi yose ibaho kuko igihugu cyo kwihenda igateza intambara y'isi yose aya mabombe nucleaire anduka nibo yatera nko mu Burundi twe ntacyo twabagize bazonze kandi bayahanahana none natwe turorera rero baravuga ati ni nkamwe navuga ati ngo mbe mfuye gashaho gacusigara je sinemera gufatangura upfu ivyo rero bituma Amerika ikitinya Urusiya bugatinya Amerika nayo ibisi ivyo kwicana barabifise ivyo kwicana barabirunze birahari kandi bariko barasanisha ibisi ivyo bimara abantu ivyo bimara abantu babistose guhera inyuma guhera les années 45 48 uko barabibitse by'amabombe atomike
birakaze cyane ariko kandi nubwo bikaze bizorangira aba bantu bashobora kwemera yuko bamara bizorangira byoroshe nubwo duhumurize hanze ndiko ndabona menga ndakubwire kuko urabivuga ku kuntu ayo makuba risacazamwo ku kuntu aba bantu bari bajyamye badasha babyuka ariko nubwo ndabwira ivyo ni vyamenyetso ndabwira ko hari abapresident b'abafu abakuru b'ibihugu b'abafu cyangwa amaleta y'abafu bashobora kuvuga ati are mafu mafu nyene mugabo ba president dufite no munsi nka Xi Jinping ashobora kwemera kubyinjira mu bijya bintu kandi avuga ati ninabyinjiramo inkomezi gaherana Taiwan izava iciro ka independence Uburusiya buriko buragona muri Ukraine ninjira cyane mu vya Iran ndi munanje mu bihano kandi impanganye na Ukraine umva nce ndahombera Amerika nayo ifise amafro bugeze ya ntambara zinabwiye hanini n'ibice hafi 80% Amerika ifise mu ruhara rero ntiyemera yuko ya active intambara nyinshi zikomakomeye nkuburana kurigwanya Iran wibaza ko yokwemera gwana na Burusiya direct mashani Bushinwa oya ntiyemera avuga ati camomba gose hanyuma ejo ugasanga ende iriki yaturereka ivyo twigira canke Brazil ejo nivyo bihugu vya rutura hanyuma uzasanga ducitse abantu bakenye kurya uburaya bwabyisutse muno munsi ukabugwaca burya uburaya kera imbere y'intambara z'isi yose byari bihugu bya rutura byakonje isi yose ngira ngo murabibona ariko uno munsi nyuma y'izi ntambara turatinda turikukira unatwo turikukira gose twibako nk'abagabo rero ibi ntambara by'isi yose nubwo birashoboka kuravya ama ingredient yarahari umugabo kabisa atafoli nka shetani azanya ubusazi kandi nibaza yuko nubwo ibimenyetso bihari hazore ikimenyetso simusiga kiretse ubu bwoba bwo guhomba cyangwa kubura abantu nibwahe ariko sinibaza ko uriko burahera Indira Trump hashike mu kwa kangahe bambwiye ati turagukura acemera ati intambara turahera kiretse Netanyahu ni yavuga ati genda intambara ziheze jewe cenja mu gasho hanje gituma Netanyahu rero ari wari guma kokeza kandi mugano biheretse babwiye ko ari wari karashuka Amerika yego cyane okay none ubu dutahure gute ibi aba bihugu biko byanga gufasha Iran biko bitinya igitsure ca Amerika canke nuko navyo biri muri ayo mizo ntambara n'izindi urumva ivyo bihugu byose biri okipe n'ibintu bibiri birafise intambara zibihanze kandi hose Amerika irimo ikigira kabiri naco umurundi wabwo y'ubutunzi bishaka kuwutakaza hanyuma rero ico ibihugu hanyuma rero ibihugu ico nashaka gusora suvuga yuko bidafasha Iran gusa ntibyigaragaza donc biko birafasha mugabo abasoda bo muri mu Burusiya bariyo abasoda bo nanaje ama installation y'abashinwa bazanye ubwirinzi ni bande bayakoresha umuntu yo kuzana installation no munsi ibintu yize nk'imyaka 5 kugira ngo asore mu engineer abikoresha uno munsi nyene ugacuronga umuntu abikoresha oya ivyo ntibibaho ico kintu cyo mukimenye ibihugu bya rutura ba mercenaires n'ibindi babirimwo mbwa mu buryo bw'inyegeje mbwa barabizi ko ariko barahangana ariko akora ivyo nk'akarorero ama satellite ya Amerika na Israel n'ibindi bihugu barumva bariko baragwana amugama amasatelite y'Ubushinwa n'Uburusiya ariko afasha Iran none Iran irafise amasatelite yutuma baronka ikintu kingana GPS ubutasi buriko burakora bw'Abashinwa ubu abanya Iran barafise ubutasi bw'ikintu cyose gikorerwa hajya kandi ubu bariko rava ku bikoresho ibiganisho bishobora kurasa ku 200 bari ku biganisho bishobora bariko baranda ibiganisho bishobora kurasa ibihumbi ku birometero 18 kujya kwa Rusiya ku buryo ahantu hose uri ku isi bashobora gusangayo rero ni bya Amerika ikiratinya cyane yego cyane mu minsi izani turashobora kubategurira ikiganiro cerekanye ingene ibyo abanyamerika bashaka gukora kumengo bisa n'ibishobora kubagarukako Suba ko duhereye ku ruhande rwa Iran mugaye ivyo tuko turabwirana uko neza cyane urakoze cyane munyenyozi kuri kubusesanguzi watugiriye kugira ngo dushobore kwa twomenya iyo izi ntamaze ko zatwerekeza niyo tuko turatuvana n'ingene bipanze n'ingene bibako bara byinshi nyene babitubwiye kandi aze abantu badukurikira badutahoye kandi baza neza uwo yagize ikibazo duhure muri commentaire ngo tumatore babwiye wifuza nawe kwinjira muri groupe bwazo ko abona notification nke abona ibiganiro uko bigenda birakurikirana commentaire ya mbere mu kiganiro niri ucutero klika kuri link hama dukomeze kwarigura umuryango wa BF na BF Plus ndabashimiye cyane rero mwe mwakomeje kubana natwe twese mukomeze kugira ibihe byiza mubahwe mugiraho muba murakoze cyane